paix de Dieu soit avec vous. Madiba, Nelson Mandela disait « Le ressentiment est un poison que l'on avale tout en espérant qu'il va tuer la personne détestée. » Est-ce que vous avez de la rancœur? Il faut pardonner. hanyuma rero imitwe irwaye n'umubiri wose urwaye kandi umutwe nawe ukize n'umubiri wose ucukira. None rero humura mwebwe, genda mubikure muri ayo matelefoni, hanyuma mwakire bishyashya. Kandi ibi ndiko ndavuga bica bivugwa ku isi yose. Rero ndeke kuvuga byinshi, nk'umwanya uyu mukozi w'Imana w'Ikiremba ashike hano, uyu mwungere wa mbere w'ishengero, nawe agira icyo avuze. Reka waramusa amahoro y'Imana. Amahoro bakumbuye. None turabonye Yesu nashi aravuzwe amajambo menshi. Amajambo kandi y'ibintu bimwe byatuvako. None rero twaganiriye kiya cyari kimeze uko cyari kimeze uko. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Uno munsi muhama mumbaza muti dutembereye he? Mana yanje, mana yanje. Ndabona bawashe hariya. Ya. Aha turi ni kunahangwa wa mayinka. Ahi ni korale santarare. Mw'ishengero rya Pantekoti ryo kunahangwa. Reka twumve ingene baducishirizako. Abantu muryoherwa mwitambisha rero ntihagire umuntu atamba. Muri Pantekoti nta bintu byo gutamba. Woca bakugetura. Barara baguciye. Nona yuko batikoma no kwikoma. Ariko urabona yuko biriko biraza Kameme ni bukebuke. Barako bariko baragira ibimenyetso. Bati hariho umugwa wera Yerusalemu hariya. Beshi Yerusalemu bariko baravuga niyahe? Mwiri ruhande ya Gaza hariya za Palestine hariya za Israeli. Yerusalemu nibaza yuko bariko baravuga Yerusalemu shasha hariya Siyoni. Mana yanje, mana yanje. Hariya kumugwa wera wa mayinka. Aho je nibaza ko ari mwijuru kabisa. Yerusalemu batao hantu ni heza sana kayangana nk'inzahabu. Yerusalemu. Ariko rero haririmbo kuntangwa baragakunda, ariko bama baririmba imisi yose. Aka karirimbo tuzohava tukitirira abantu bo kuntahangwa. Muraza muraduhindurira Kameme. Muze muratuvanyira n'utundi wa mayi nk'udukwaya muti haleluya ambe. Haleluya ameo. Ibintu hamwe n'ivyo. Reka dukubitira ikiremba naho rero tubaze twumve ingene bihagaze. Aho ntiboroshe n'abasirikare canke bari kuri defile basha.
ba yesu murabona ko bari kwidefile bahumye. Mu gusenga babanza kugira eshofema n'ikiremba harakanyemuta, yani ico babanza kubigirira kabisa. Nuko rero bantu b'Imana, Yesu nashimwe. Iri ni jambo ry'Imana rihambaye cyane. Aba baririmbyi bati Mana uraduha iherezo ryiza. Tuvuze ngo ntiturabacumuzi, tuba twise Imana umubeshi. Ariko nukuguma tugwa tuvyuka twiyeza dusaba imbabazi kandi dusabana n'imbabazi. Iki kirahambaye cyane. Imbabazi z'umukiza zamuzanye kuncungura, narinzitswe n'ibyaha byanje, ankurayo arankiza. Mana yanje, mana yacu. Basha muri korale santarare ntibagenda batanyakiriye kabisa. Musi murambaga mana yacu. Cameraman, ibintu ndazi ko batavyumvise. Ako kara gaciyemwo wampaye inka. Twariko turirorasha bukebuke. Reka rero dutangura n'icigwa cuno musi. Iki cigwa kirahambaye cyane, ubanga amatwi. Mu minsi iheze haravuzwe amajambo menshi kw'ishengero rya Pentecote. Harabaye icuka, harabaye guterana amajambo. Iyo myifato ikaba yabaye mu burongozi. Iyo rero mu barongozi habaye imyifato nk'iyo, n'intama barongoye zirashikirwa. Twohava tuvuga dutibere ryari ryayaze. Ariko kandi mu Kirundi baraca umugani ngo ntazibana zidakubitana amahembe. Aya matati rero murazi yuko twayababwiye ko ibintu bitari bike, andika urupfu n'imvane birajana. Natwe twabashikiriza ibiriko biraba, mweza ko byari byoroshe. Ariko Imana ishimwe ko abakozi b'Imana umunsi umwe bahuye bakicarana bakavugana bati iki caratugoye, iki ntituzogisubire, iki caratwononeye, hanyuma bakavaho bafashe umwanzuro, bakavaho bapfunditse ijambo bashikiriza intama zabo. Reka twumvirize amwe mu majambo bavuze kandi n'amajambo y'inkoramutima. Turahera ku mwungere w'ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura. Hanyuma rero hari abantu benshi batari bake bakomeretse mu mitima, bakomeretswa natwe. Hanyuma rero twagomba ko dutanga umuti rero w'abakristo. Iyo habaye ibintu bigorana nk'ivyo baraheza bakegerana bakavugana, hanyuma bakaraba inkomoko y'ayo majambo. Sinayasubiramwo kuko mwayabonye. Abatayabonye nibamanika amaboko turabe. Ataciye mu matelefone yabo. Murabona n'abantu bangahe gusa. Ariko mwese biraho muri ayo matelefone. Siko none bavuga bati umwungere w'ishengero ry'Ikiremba ntabonana n'umwungere wa kera w'i Bujumbura. Bati umwungere w'Ikiremba ntabonana n'umwungere w'ishengero mushasha w'i Bujumbura. Turi hano rero, turi hano twamanye uyu mwanya wose twariko turavuga kuri ivyo. None umuti wabonetse. None rero muhumure kandi ntaho twigeze dutata. Muravyumva? Kuko twebwe ntitwokwivuga kuko twobivugirwa n'abandi. Turi mitwe. Hanyuma rero imitwe irwaye n'umubiri wose urwaye. Kandi umutwe nawe ukize n'umubiri wose ucukira. None rero humura mwebwe, genda mubikure muri ayo matelefone. Hanyuma mwakire bishasha. Kandi ibindiko ndavuga
bica bivugwa ku isi yose. Hanyuma rero nagomba muri aka kanya umuntu wese aba amahoro yumva ijambo ry'Imana atekaniwe. Reka rero ndeke kuvuga byinshi nk'umwanya uyu mukozi w'Imana w'Ikiremba ashike hano uyu mwungere wa mbere w'ishengero nawe agira icyo avuze. reka waramusa amahoro y'Imana amahoro bati bakumbuye none turabonye Yesu nashimye imbanze ndabihweze bose sinsiga n'umwe Yesu nashimye. Rero nguko mwungeraje kubivuga haravuzwe amajambo menshi amajambo kandi y'ibintu bimwe byatuvako. None rero twaganiriye kiriya cyari kimeze uku cyari kimeze uku cyari kimeze uku ndatahuye. Rero tahuranye rero abizi ikintu twebwe kitugira abantu batandukanye n'abandi niki imbabazi. Siko imbabazi nizo kintu kininiya cyane kandi ngo n'Imana yacu ikindi gwije kurengereza ibintu byose niki imbabazi. Rero dusaba imbabazi nkamwe nuko rero hanyuma duca turazihana. Nari natahuye nabi ubundi ati nari natahuye ukundi none ibyabaye ibyagize byose ungirira imbabazi twazigiraniye rero. None rero ibintu byaheze yari shetani aje guhungabanya imitima yacu cyane cyane nga twebwe abarongozi barongoye muri iyi myaka yacu. Shetani ndagomba yuko tugororoka agomba yuko twohava tuzimiza ishengero tukarijana mu bintu bitari byo. None rero imbabazi zabaye ahantu haciye bijya byose mwumvise asuye iyo jambo ry'imbabazi. Imana ibahezagire abadusengeye mwaradusengeye turaba badusengeye muragahezagirwa. Ibi byavuye ku mbabazi mwatubwiye. Bakengurukira Imana. Yesu nahabwe icyubahiro. Amen amen. Uyu mukozi w'Imana nuko aravuze amajambo abiri y'umutsagatsaka ati ikintu kidutandukanya n'abandi twebwe abakristo ati n'imbabazi. Mu nkingi z'ivyigwa twigisha harimwo guharirana guhana imbabazi. Iyo abantu bashitse aho bakomantaza imitima hakabura uwuha imbabazi uwundi ibintu biba bigeze kure cyane n'amasengesho bogira Imana ntishobora kuyumva. Rero n'icigwa ca mbere twokuramwo muri ibi vyabaye muri Pentecote. Ibi vyo twibutsa yuko mu vyo twocamwo vyose naho twogiriranira nabi gute naho twoshwana gute tutohereza muri ivyo ariko twohereza ku mbabazi. Urumva yuko ico arico co dutandukanya n'abandi bantu bose. Nico cerekana ko turi abakristo koko. Ijambo rya kabiri rihambaye kugira ibi bintu birangire nuko baciye bugufi bakemera kwicara nawe amaye inka bakavugana bati iki cari kimeze uku cagenze uku iki nticaduteranije iki tugikosore iki ntikizosubire kuduteranya. Bavaho bafashe ingingo. Ibiganiro nivyo vyama biheza amatati yose uko yoba ameze kose. Ibintu rero bibiri bisunze vyoduha icigwa twebwe abarundi bose. Murazi yuko twebwe nk'abarundi twese dufise ibibazo bitari bike biduhanze kandi murazi yuko amajambo
dukunda kwama twagarukanye twama twavuze duti ivyo bibazo vyose bitegerezwa guhezwa n'ibiganiro twogirana. Iyi ntambwe rero abarongozi bashitseko itwigishe twebwe abarundi muri rusange. Imana rero nibihererwa icubahiro kuri aya majambo meza twumvise. Aya n'amajambo ahimbara umutima, aya n'amajambo ahimbara intama basanzwe barongoye. Guca bugufi, bakemera bakicara, bakaganira, guhana imbabazi. Aya majambo ni inkoramutima, muyafate nkama. Ariko rero naho biruko, ego imbabazi barazihanye kandi twavyumvise kandi turavyemeye kandi turabakeje kuri intambwe idasanzwe. Mugabo ibi bibazo vyaratandukiriye n'inyungu za leta n'inyungu z'abanyagihugu. Bishitse abantu bakagiranira amatati, ibintu bikononekara, ariko mu nyuma bakaja inama n'ingingo bagahariranirana. Ni vyiza, ariko biba vyiza cane iyo bagize ico twokwita la réparation du dommage causé. Izi ngorane zabaye muri Pantekoti rero zahavuye zifata inyungu za leta. Azi yuko uyu mukozi w'Imana w'ishengero rya Pantekoti ry'Ibujumbura yavuze yuko ishengero rya Pantekoti kuva rishika mu Burundi ritaratanga amakori muri leta kandi ryategerezwa kuyatanga. Kandi nizera yuko yabivuze abifitiye ivyemezo kandi bivanye n'amabanga yarimwo, birumvikana yuko abizi. Ivyo rero mwibuke ko yabivuze muri aya majambo ubwiwe. Kuva Pentecote bayeho umurepresenta icegera ciwe makamu wake, abarongoye amaproje, wale ambao wanaongoza abakora mu maproje, wale ambao abashoferi, abanyezamu, abapuranto, abadirekiteri b'amashuri, wafanyakazi wengine na bose bamwe bava muri rishengero ry'Ikiremba, wote wanatoka kwenye kanisa la Kiremba wote. Rero hari ivyo bononye nyakubahwa, na kuna mambo ambayo wameharibu. Amafaranga abakozi bose bo muri ayo maproje bari gutanga ku ikori rya leta muri obere, pesa zote ambazo wale watumishi wangetoa imyaka yose yakozwe iryo kori ntaryo turaza, imyaka yote walifanya, sinzire ko muzoriduhera. Iri jambo rero murumva yuko riremereye abantu b'Imana, niryo nipfuje kugarukako. Bati kuva Pantekoti bayeho mu Burundi, mu maporoje yose canke mu migambi yakoze ntirigera itanga ikori n'umusi warimwe. Iki kintu mwebwe mucumva gute? Umwungere rero birumvikana yuko ibi bintu abizi ku bintu vyinshi. Ivyo bintu yobitangira umuco abarundi bose bakabitahura, kuko Pentekoti yoba iri mu basubije igihugu inyuma. Urumva yuko umukozi w'Imana aje agira ati ebagabo Pantekoti hariho ivyo itigenjejemwo neza, rero harageze yuko ishumbusha leta. Uwo mukozi w'Imana rero ibi bintu yobisigura neza, kuko murumva yuko yarongoye amabanga atandukanye. Ariko kandi umuntu yosubira akibaza ati muri iki gihe cose yariko ararangura aya mabanga kandi akomeye, kubera iki atigeze avunira akagohe leta ate mugabo erega Pantekoti yarakunyonyeje ibi bintu n'ukubiraba neza? Kubera iki yoba bivuze uno musi ati obere na inesese zibwe guhera kera? Ariko kandi murumva yuko ari we yararongoye urwego nshingwantwaro rwa sepebu. Vyumvikana ko ubwo bunyonyezi bwose bwakozwe ashobora kubwerekana. Aho niyoba yabivuze kugira ngo akingire inyungu ziwe. Uru rubanza rw'ubu bunyonyezi ruraba abarundi bose. Leta rero ntiyo kwihoza, yohamagara umukozi w'Imana agatanga umuco ingene ibintu vyose vyagenze, kandi ivyo bintu bigashikirizwa abarundi bose. Ibi bintu rero nibaza yuko yabivuze yavyimviriye ko neza. Kanatsinda murazi yuko abapantekoti basha ntabiboneza tunywa ibintu vy'amacupa ngaho ntutubaze. Rero tuvuze ngo yoba yavugishijwe n'agacupa twoba tumubesheye.
twizere ko umuco ugiye gutangwa kuri iki kintu kandi ugashikirizwa abarundi bose. Pantekoti igasubiza ivyo yanyonoye na kare ikigega ca leta cari higeze aho umwasi ashaka. Toa hiyo kodi. Miaka yote walifanya. Sijui kama mtatuachia hiyo kodi. Kabiri. Amahera twazigamirije abantu badukoreye mwishirahamwe imyaka n'imyaka bakugurutse baragiye kuyarondera muri ibi bisese nasanga nta nihera ryagiye. Ntumva yuko ibara ryaguye Pantekoti yanyonyeje abantu. Nizeye ko umukozi w'Imana kuva kuri kimwe gushika ku canyuma azokwerekana ingene vyagiye biragenda kugira ngo abo bantu basubizwe uburenganzira bwabo, ayo mahera yabo bayasubizwe. Weka pembeni kwa wale ambao watafikia miaka ya kutofanya kazi tena, waenda huko baragarutse kudufata ngo tubaha amahera kandi yarariwe. Sasa wamerudi hari umugore yagenda ko yagiye myaka abaya kwamba hizo pesa zipo. Sasa wamerudi wasema kwa hiyo pesa rero ambayo hizo bintu tubipokera. Mzazi wetu anataka hayo tusiyaseme, tufukie hizo bintu tubipokerere ngaho na tufukie hivyo hivyo. Sasa nabarihe sasa huyu alipe zile pesa zote cyangwa reke tubajane muri parake babafunga ama aache tuwapeleke kwenye mahakama wafungwe. Nta kindi dupfa n'uyu mutaha, lakini jambo lingine tofautisha na huyu mzee manipulation y'abo bantu bari amahera bariko baramugirira ivyo nawe gacha basinyira gusa, na inaonekana kwamba ni wale watu ambao wamekula hizo pesa wamekuja kwake wako wanamzungusha afanye hali. Nta bindi nyakubwa, hakuna neno lingine. Abakuru batabifata mu basi wote watabishika kwenye kodi mzuri hao, lakini wakasema kwamba hiyo kodi mtailipa. Nabo bantu twedusabikira abanyagihugu, sisi tunakuruke muzobare amafaranga ya hao watu ambao inaonekana kama walishatanga amande muri hawezi weka na mtalipa tena amande kwa sababu kutakuwa na zile ambazo interest tutaweka. Ico rero dukanya kuba bamushikira nabi nico nta kindi tuvuga tofauti ni huo kuzungumza kama watumishi wa Mungu. Nta ngorane ziri mivuga mutumwa, hakuna tatizo lolote kwenye ngorane ziri mu mashengero kwenye makanisa. Ngorane ni za mahera ya wale ambao wamekula hizo pesa za wale ambao wamefikia kwenye uzee. Ibi rero twari twabibumvishije mu cigwa caheruka. Murumva yuko aya majambo ari amajambo akomeye cyane. Barivye amahera, hariho amahera amakori atarishe leta, kandi murumva yuko abivuga ashize amanga, abivuga nk'umuntu abizi uyu mukozi w'Imana. Aha rero nico gituma navuze nti guhana imbabazi nukuri nk'abakristo turavyumva turavyemera kandi ni intambwe nziza cyane, ahubwo turabakeje ku ntambwe bashitseko. Ariko iyi dosiye y'ubunyonyezi ni vyiza yuko tuyironkako umuco. Pantekoti irafise uburyo butari buke, murumva rero ko itoturenganya twebwe abanyagihugu, murumva yuko itorenganya leta. Nico gituma nababwiye nti iyi dosiye ntiyakoze kuri Pantekoti gusa, yakoze ku banyagihugu bose, yakoze ku gihugu muri rusange. Rero tugize Imana yuko basubije hamwe no gusubiza hamwe, bakanagare badusigurire ivy'idosiye neza neza, hanyuma Pantekoti yishure leta. Ayo mahera ashobora gufasha mu bintu vyinshi, murumva yuko asanzwe atari na make. Rero turizeye yuko leta igiye kuhatorera akoyokwe, na Nyarirya yarifise ibibazo bitari bike. Mvuze ivy'idosiye nizere ko mudaca munyanka ngo muvuge ngo mvuwo nawe ivyo ariko arazana, mvuwo nawe ivyo ariko aragarukana kandi twarahanye imbabazi. Oya je ndiko mvuga ibintu vyo gusubiza mu buryo canke vyo kugira reparation di dommage, kandi cyo murazi yuko kibaho. Nuko Imana nibahezagire mwese. Rero reka twibananize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose
turamuhaye kazi.